Inshuti namwe bagenzi muriko murakurikirana televiziyo Heritage, turabanamukije amahoro y'Imana. Uni wa mwanya musanzwe mukurikirana ikiganiro umusomyi wa Bibiliya mutegurirwa n'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi. Kuri mikoro muri kumwe na jewe Nkunzimana Prudent, tukaba turi kumwe n'abatumire mu mwanya tuza kubamenyesha. Ariko imbere yuko tuja mu kiganiro ido nido, nagomba tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye yuko tugiriye neza ukawuduhaye akanya keza ko kuganira ku majambo yawe. Turasenga kugira ngo iri jambo rigire ico rikoze mu mitima y'abariko barakurikirana televiziyo Heritage, ribafashe kumva no gutahura ivyo ugomba uzobukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye, amen. None rero nkuko nari mpejeje kubibabwira, uno munsi twongeye guteka iteka ryo kuronka abatumire. Iburyo bwanje hariho umutumire, nagomba ndamusabe abaramutse kandi abibwire. Murakoze, amazina yanje ni Merveille Kaneza. Kaze Merveille. Hariho n'uwundi turi kumwe nawe nyene nagomba abibwire. Nitwa Dusabe Homene. Kaze nawe Dusabe Homene. Uyu munsi tugomba twisunge amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice ni ca 19. Turahera ku murongo wa 23 dushitse ku murongo wa 30. Ukaba ufise Bibiliya hafi, urashobora kwizingurura tukajana mu mwanya tugiye gusoma. Ariko kandi utayifise hafi, turaguhamagarira kumviriza umusomyi agomba adusomere. Matayo igice ca 19 kuva ku murongo wa 23 gushitsa ku murongo wa 30. Reka nsabe umutumire wacu Merveille kugira ngo adusomere aya majambo. Turasoma aya majambo ari muri Matayo ca 19 gura ku murongo wa 23 gushika ku wa 30. Aravuga ngo Yesu abwira abigishwa biwe ati ndababwira ukuri, biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mwijuru. Kandi ndababwira yuko icoroshe ari uko ingamiya guca mu zuru ry'urushinge biruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa bavyumvise baratangara cane, bati none rero nindashobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati kubwa abantu ico ntigishoboka, ariko ku Mana byose birashoboka. Buno Petero aramubaza ati mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira, none tuzohabwa iki? Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, aho umwana w'umuntu azovyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe, igihe cyo kuvyagwa ukundi gusha, namwe muzokwicara ku ntebe 12 mucira imanza imiryango 12 ya Bisirayeli. Umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashikibe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje, azobishumbushwa umurengera kandi azoraga ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma, kandi abinyuma bazoba b'imbere. Arakoze cyane Merveille ukuntu adusomeye aya majambo. Nkuko dusanzwe tubikora igihe cyose iyo turiko turasoma dukoresheje igitabo cy'umusomyi wa Bibiliya, tuba dufise ibibazo nyamukuru twibaza ko kugira ngo dutahure gose igisomwa duhejeje gusoma. Uyu munsi turiyumvira ku kibazo ca mbere kitubaza ngo mbega aya majambo dusomye avuga iki canke avuga kurinde. Tuza kuyumvira no kuri ikibazo ca gatatu kitubaza akarorero keza dukwiye gukurikiza hamwe n'akarorero kabi tudakwiye gukurikiza. Turaza kuyumvira kandi no ku kibazo c'indwi kitubaza ukuri Imana iduhishuriye biciye muri ano majambo. None rero nagomba sabe Madame Homene, mbega muri aya majambo duhejeje gusoma wumvise avuga kurinde, avuga kuki? Murakoze cyane. Aya majambo dusomye tuvuga ko ngira ngo no yishura no kwishura ico kibazo ndayaciye mu bice bibiri. Igice ca mbere
kiratubwira ingene Yesu ni inkuru Yesu yariko avugana n'abigishwa biwe. Biragaragara ko hari inkuru yari yabanjije imbere yayo yego y'umusore w'umutunzi. Ubisomye mu bici mu mirongo iri imbere yaho niho bibona neza. Hanyuma rero ahanye mu guhera ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 26 Yesu abwira abo bigishwa biwe yuko ari kigoye cyane ko abatunzi boja mu bwami bwo mw'ijuru. Mbere ababwira ikintu gikomeye cyane, ababarira ati icoroshe nuko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Gice kigira kabiri kuva ku murongo wa 27 gushikana ku wa 30 tubona umwigishwa wa Yesu ntumwa Petero ibaza Yesu ati none Yesu ko twebwe ariko imbere y'ibyo baramubajije bati none nimba rero ibyo bintu bigereranywa gutyo biboneka yuko ari ikintu kigoye cyane, nta muntu yoshobora gukizwa. Ariko acarababwira ati ibyo n'ukuri biragoye ku mwana w'umuntu, ariko ku mana biroroshe. Amen. Petero rero acaraza aramubaza ati mbega Yesu ko twebwe twahevye ibintu byose tuzokunguka iki? Ko twagukurikiye ibintu byose twabisize uzoduha iki? Yesu acaramubwira ati nukuri nagira ndababwire nta muntu n'umwe yahevye ibintu vyiwe byose, abavyeyi, abana, ibyo atunze, ikintu cyose ku nyungu zanje, ku nyungu z'Imana atazobishumbushwa umurengera. Mbere hejuru y'ivyo arababwira ati azoraga ubugingo budashira. Yego amajambo make n'ibyo. Rakoze cyane, nibaza ko yashoboye kuyavuga muri make icaya majambo atubwira merveille. None muri ano majambo harakarorero keza ubona dukwiye gukurikiza canke akarorero kabi tudakwiye gukurikiza? Ego cyane, muri amajambo duhejeje gusoma turabonamwo uburero butari buke tutakwiye gukurikiza canke dukwiye gukurikiza. Aya majambo naho twahereye ku murongo wa 23 hejuru yaho abari inkuru y'umutunzi yaje kuri Yesu aramubaza ati ngo mbega ubwire ngo ndonka ubugingo budashira ngo nokora iki? Yesu aramubwira ati ntukice, ntugasambane, aramudondagura ibintu byinshi, amabwiriza atandukanye. Ariko aramubwira ati ivyo navyitondeye kuva kera nkikiri muto. Ariko rero Yesu asharamubwira ikindi kintu gikomeye, aramubwira ati ico hajije ni kimwe, ati genda udanaze ibyo ufise byose uteko unkurikire. Ngo uyo musore yaciye agenda yijiriwe. Aya majambo rero atwigisha iki canke akarorero dukwiye gukurikiza ku baraka? Iyi si iragoye Prida na Romeo. Tuba mwisi tukiyatasha cyane n'ivyisi. Tukamatana na cyane n'ivyisi. Tugakunda amafaranga, tugakunda ubuzima, kandi si bibi. Si bibi kugira ibyo bintu byose. Birakenewe, amafaranga arakenewe. Turakeneye kubaho neza. Turakeneye kuba ahantu tukageraho turara, tukagira icyo dufungura, tukagira icyo twambara. Ariko ikibi kirimwo nuko ivyo bintu rero tukabirutisha Imana. Ariko twibuke yuko reka iyi si tuzoyivamo. Iyi si tuzoyivamo kandi ikintu conyine tuzovana mw'isi swati n'ubugingo budashira canke urupfu rudashira. Rero akarorero katari keza gukurikiza ni ugushaka gufata ubutunzi dufise tukawurutisha Imana. Ukumva yuko amafaranga ufise yoruta Imana, abana bawe boruta Imana, umufasha wawe yoruta Imana, nta kintu na kimwe gigiye kuza imbere y'Imana. Yaba ibyo dutunze, yaba ibyo dufise, Imana igomba kuba iri ya mbere mu buzima bwacu. Rero akana karorero kabi ko kudakurikiza. Ariko tubona n'akandi karorero keza kabahevye byose. Petero yabajije Yesu ati nishaka uyu muntu twaramukurikiye mugabo. Tuzaguma tuvuga ubutumwa bwiza gusa turi nyuma yiwe kuko Petero yamusanze ari umurovyi. Yarakira yambwiye ngo nkurikanzo kugira umurovyi w'abantu. Petero rero yumva nk'umwana w'umuntu nawe wewe wocuvyibaza ati none uyu mugabo niyo yagenda twe tuzobaho gute? Hariho ahandi ifindi version bavuga yuko ngo muzobishumbushwa mukiri muri no bugingo
no mu bugingo bukurikira. Yego. Rero aha turabona akarorero keza k'abantu bahisemo gukurikira Yesu batafatiye ku butunzi, badafatiye ku ibintu na biriya. Iki navyo twigisha dukwiye gukurikira Yesu tudakurikiye ibyo aduha gusa, kuko ashobora kubiduha canke abitwiye. Berega Imana iri souverain, Imana irigenga, ishobora guhitamo kuguhezagira n'ivyo, ariko ishobora no guhitamo kutanabiguha, kandi Imana iguma ari Imana. Ni ukuvuga ugombye kuvuga gukurikira Yesu mugabo ukurikiye izindi nyungu atari iz'ubwami bw'Imana, ni kwa akarorero kabi. Nakarorero kabi cyane. Tukaba dukwiye gukunda Yesu kuko yaduhaye ikintu amafaranga atoduha, ikintu ata muvyeyi yoguha, yemeye kuva mu ijuru arapfa atanga ubugingo bwiwe ku bwacu. Yego. Rero niho twari dukwiye gumatana na Yesu gusumvya ibyo duha. Ariko kandi yanadusezeraniye yuko ibintu yadusezeranira birakomeye ku murongo wa 29. Yavuze havuga ngo umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashikibe canke se canke nyina canke abana canke itongo ku by'izina ryanje azobishumbushwa umurengera, kandi azoragwa ubugingo budashira. Ibi rero bikwiye uyu n'umunezero wacu, dukwiye kubera ati naho twahevye ibintu biriye, naho twasacrifier canke tukitangira kino kintu, hari impembo. Rero aka nakarorero keza umuntu akwiye kugenda yumva ati naho nakurikiye, naho ibintu abihevye hakurikira Yesu, ntitwabaye abahombe. Yego. Tuzoraga ubugingo budashira, ikintu ca mbere gikomeye, hanyuma ikindi ca kabiri tuzorabishumbushwa tukino mwisi. Murakoze gose, murakoze. Jende ndiko ndaraba aya majambo nabonyemwo ukuntu ababigishwa baguma bumva ko bobaza Yesu aho badatahura. Naco nyene nje nakibonyemo nk'akarorero keza kubaza. Rimwe na rimwe yagiye umuntu ashobora kubona ibintu adatahura akagomba kubibandanya muko nyene, mugabo ntashobore kubaza, ntagire uwo mwete wo kubaza ikibazo. Ariko ngaho urabona bamaze kumva babwiye ati biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana, bavuga ati tabwo rero bya bintu rero nta muntu n'umwe abishobora. Ngoko ngaha urabona baciye bamubaza ngaha ngo none ngo nindashobora gukizwa. Ni kuvuga biragaragara ko bari bumvise igipfungu cy'ibyahejeje kubabwira. Umugabo kubaza murabona ko kwabazaniye gutahura gose, kuko yaciye abasigura. None Madame Famille, muri ano majambo kuri wumva Imana yobe iri kuyaguhishurira twoshobora gusangiza abariko baradukurikirana cyane. Ababigishwa bamaze kumva Yesu ababwiye ko abagereranirije, hari ijambo yakoresheje aravuga ngo umutunzi kugira ngo yinjire mu ijuru, ngo ico kiragoye cyane. Wari kwicoroshe ngo nuko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge. Urushinge twese turaruzi. Ingamiya kumbure abatazi ingamiya ni igikoko cy'igitwazi, ngira niko twobisigura. Mugabo ngomba twiyumvira ku bunini bwayo. Yego. Tuje twiyumvira no ku rushinge, kubazi urushinge no kugira ucishemwo urunyuzi nk'abantu batabona neza biragoye. Yego. Mugabo urumva gwa rukoko ngira ngo twovuga rupima amatoni n'amatoni ngo nijo coroshe ko gosha mu ntozi. Ibi bintu nibiki? Aha hantu rero niho ivyo yari karabigisha byari bifatiye. No kuvuga yuko abaseranguzi babiri baravuga yuko mu Bisirayeli barubaka ibisagara bikikuje uruzitiro rw'inzitiro kandi zikomeye gose cyane, kandi bari bafise urutonde ko hariho amasaha yo kugara. Yego. Bakavuga bati aya masaha arageze ko twugara nta muntu akwitsinda. Haba hari imiryango mikuru. Yego. Hakaba n'uturyango abazi dusoko cyangwa twancanze. Hanyuma rero abantu byarashika abantu bakaza batevye bagiye nko kurangura kure, bagira gute ko bazana ibintu bikoreye kuri izo ngamiya. Yego. Bikabasaba rero yuko badasubira kuza guca muri rya remburi kuri kuko ryugaye. Bagaca basabwa ko baza guca muri kakaryango gatonya, kandi ntibakagenda ngo bahagaze. Ingamiya rengo yarinda kuryama kugira ngo ishobore kuhaca
na bya bintu urumva ko byaba bigoye ariko ikihagatiza rwose bakayifasha kugira ngo kumbure bakayitura n'iyo mitwaro igahita bikahaca inkuru ukiri ngaho inkuru nigeze kumva bavuze ngo nuko hoba hariho umudandaza yari yaragiye arangura ibintu hanyuma atahabwije yangamiya ayishikanye asanga by'ukuri ntibikunda ko yinjira aho hantu kugira ngo bikunda ko ninjira n'imiburiburi yari gufumanza agakura ku ivyo bintu ifise hanyuma igashobora kwinjira mugabo ngo araraba ati ibintu vyanje nkureko ngire gute ngo acahitamwo kurara ngaho nayangamiya yiwe hanyuma ngo mwijoro ngo abasuma baca baraza barabitwara ibintu byose ngo nawe nyene haziga ubuzima iyo ni inkuru numvise kandi mu Bisirayeli by'ukuri bari bazi yuko icanzo gicamwe abantu kwanza yaba n'inzira ntoyi yego byasabwe yo kugira uyicemwo ko ata bintu byinshi ugenda wikoreye bandanya icimbiro ego hanyuma rero urumva nimba ingamiye yarashobora guca aho hantu byasaba ko rimwe na rimwe byanse ko bahaca umuntu akashira umutima ku bidandazwa byiwe canke ibikoresho byiwe agaca avuga ati ndagumaho bikaba byonamusaba kutakaza ubuzima ariko akaba ari aho honyine yemerewe guca aha hantu rero Yesu yababwira ati hako rero ingene umutunzi yoca mwiremba gene yoronka ingene yinjira mu bwami bwo mwijuru vyoroshe ati ico kintu ni kintu kigumye kuko abafise ibintu byinshi nkuko Merveille yatubariye ibintu umuntu ashira ku mutima by'ubutunzi bwo muri inosi akabirutisha inyungu z'Imana hanyuma rero acaravuga ati nimba rero ingamiya yo hagatiza kumbure bigashoboka igateba ikarengana ariko umutunzi mwene majambo yavuze ikintu kidashoboka cyane ego canke gishoboka bigoranye hako umuntu afata amaromorke n'amaromorke by'abindi bikwegana ngo abe yo bitwara byorosha hari ibintu umuntu akwegerega mu nzira ija mu ijuru ugasanga umuntu arakweze ubwibone ibyaha by'uburyo bwinshi akumva yo bijana nabyo aha nivyo Yesu yagomba kugereranya akagomba ko abijana ivyo bintu kugira by'ukuri umuntu abitware umutima wiwe wose waragiye muri ubwo butunzi bwiwe ngo hanyuma aje mu ijuru byoroshe kuko urabona yamubwiye ikintu gikomeye yari yavuze ngiri umusore yari yakuriye muri Sunday school ntabyonze avuze ngo byose yavyitondeye kuva yarabizi ariko acamubwira atumviriza rero uhajeje ikintu kimwe genda ushora ibyo utunze uca ubihabora wowe ibintu byose bizaba bitunganye aca arashavura arigira nta n'ijambo yishura abantu rero bacavuga bati none ibyo bintu biragoye rero none ninde umuntu yoshobora gukizwa nimba bimeze gutyo ariko yababwiye ati umviriza kubw'abantu ntibishoboka ariko kubw'Imana biroroshe agakiza rero ntabwo tugaheshwa n'inkomezi zacu ariko tugahabwa n'ubuntu bw'Imana tugaheshwa n'ubuntu bw'Imana gusa nta nguvu zacu nta muntu yovuga ngo afise ibintu byinshi ngo afise inkomezi nyinshi oya kwizera umwami Yesu gusa maze akaduhesha agakiza nta bindi Merveille ngomba ngaruke ku kintu wavuze ni ivy'ukuri ngaha Yesu yavuze ati biragoye kumutunzi yinjira ijuru none koko tuvuge ko abantu bakwiye gukena kugira ngo bazoje mu ijuru canke ngomba ugica kwa karongo neza kugira ngo n'abariko baradukurikirana bacumve mudahagarika kurondera amafaranga canke ibindi byose byoshobora gufasha imiryango yanyu kugira ngo muzoje mu ijuru kaze Merveille jewe ikintu ntahura muri ano majambo narega twese gukora kusho tudasoma amafaranga twobaho gute ndafashije ikibazo tudafise amafaranga twokwiyunguruza gute twokubura ivyo twambara gute abana bacu kuja ku mashuri gute byose amafaranga arakenewe muri ubuzima ibikorwa vy'Imana vyo kugwa gute kandi abatunzi barakene ega naha turi kuri televiziyo n'amafaranga amafaranga arakenerwa kugira amakamera ibintu byose ama internet kugira ubutumwa bwose gushikira abantu ariko ikintu Yesu ngaha yashatse kuvuga yego yarashatse gutwereka ko tudakwiye gushira umutima ku vy'isi turakwiye gukora tukiyatera imbere tukisununura
ariko ntitwibagire yuko turi mu rugendo turiko turaca mu isi hariho mission canke igikorwa Imana yaturungitse gukora hano mu isi tuko turakora ariko ntitwibagire finalité yacu ntitwibagire iherezo ryacu nico gutuma ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo nyene ngo murondere ibivugwa n'Imana no kugororoka ngo ibisigaye vyose muzovyongera ko nk'inyongera Yesu wundi Musa aravuga ngo mbega vyo kumarira iki kunguka ivy'isi de gagner le monde kunguka ivy'isi vyose ubugingo bwawe utanze kwicira kirakomeye gose rero twoshobora kuganya iy'isi yo twoshobora kuvuga amafaranga ariko nk'abantu bamenye Imana dukwiye kwiga jambo ry'Imana tubwira ngo dukundishe uhoraho umutima wacu wose ubwenge bwacu bwose n'inkomezi zacu zose nta kintu na kimwe gikwiye kutubuza imbere gikwiye kuza imbere Imana ikintu cyose kiza imbere y'Imana cyitwa idolatrie ni gusenga ibigirwamana hanyuma yabonye bavuga ngo ubusenga ibigirwamana ntazogira ntazobona ubwami bw'ijuru rero aha ikintu Yesu ariko aravuga nuko turakeneye amafaranga kandi kuba umutunzi abatunzi azoja mu ijuru abatunzi benshi azoja mu ijuru ntidoje tuvuga ngo bakeneye azoja mu ijuru ngo abatunzi azoja mu muriro oya n'abatari abatunzi benshi azoja mu ijuru kuko hari bariko barakora mugabo amafaranga atababereye umumetre umukoresha abazi ko amafaranga ni igikoresho cyo gukama iby'Imana ikoresho dukoresha mugabo sico yigomba kutwara ubugingo bwacu ni kuvuga yuko rero umuntu agomba gushira umutima ku Mana ega ni yaheza ibikorwa by'amaboko yawe ikintu rero numva gikomeye cyane dukwiye no kuniyumvira ko mu buzima hari igihe bishika ugasanga umuntu iyo bishitse akaronka amafaranga ashobora kubona yuko ayo mafaranga ari byose ku buryo mbere anavuga ati mbega Imana ndayisenga ngo ndondera iki ko byose ndabifise hari umuntu nigeze kumva n'inkuru numvise hano yavuze ati genda musenge mwebwe mukenye mugifise ivyo mubaza mu bisanzwe urumva ko ubutunzi bwiwe yamaze kububona nkaho umenga nibwo naho ikindi gihe usanga umuntu vy'ukuri umenga ubutunzi afise nibwo butwara ubuzima bwiwe ibisigaye ntumubaze aha rero ikintu gikomeye Yesu yariko aravuga yariko arerekana vy'ukuri ko abantu bakwiye gushira umutima ku Mana imbere y'ibindi byose hanyuma igaheza ikabandanya ihezagira kirengaho nyene nari kinashaka kongerako kice kinzamwo hari amajambo Yesu yavuze ngo amajambo avuga ngo twimwirundaniriza ubutunzi bwanyu aho inyenzi ingese zidashobora gushika umuntu yokwirata ubutunzi bw'inosi ikintu namubwira yarazimiye hari umunsi umwe yobu yajyamye afise inka indogoba abana 10 nangahe undi munsi aravuka agasanga byose byagiye ni rya jambo ni n'uburorero bwinshi no ngaha kwese hariho uburorero bwinshi hari abatunzi benshi tuzi uyu munsi tutazi niyo baciye ikindi cya kabiri iyo tutubakiye ku rutare ariko Kristo Yesu twatwubakira ubusa ndamuvuga ngo iyo umuntu yubaka inzu atubakiye kuri abibakira ubusa ngo niyo umuteramye ateramira igisagara hatari mu Imana bateramiye ubusa ubutunzi bwose bwogera utari mu Imana itari ya mbere n'ubusa murakoze cyane ngaha nyene muri ano majambo twasomye ku murongo wa 29 havuga ngo umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashikibe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa umurengera kandi azoragwa ubugingo budashira gusiga so gusiga itongo gusiga abana niki ibi bintu tubitahure gute gahamene gusiga so gusiga umuvyeyi gusiga umwana gusiga ubutunzi ikintu cawe cyose so kwitandukanya nabo ngo bahebe ngo ntacu mupfana
ukamenga ntubazi kuko hariho abantu bahora bihakana abavyeyi ngira murabizi yego sakarore keza ako sakarore keza gukurikiza ariko rero ngaha Yesu ikintu yari karavuga yari kwavuga yuko mwibuke yuko hari gihe Yesu ngo abo bavukana bigeze kuza kumurondera hari karigisha abantu baca baramubwira bati abo muvukana bati bene nyoko bariko barakurondera ati bene mama nabo bantu bariko barumva amajambo yanje kandi bakayakora yego aha rero yavuga ko umuntu akwiye kuba kubw'inyungu z'agakiza akwiye kumva ko arizo ziri imbere umuvyeyi arashobora no kuba kugwanya atavyumva tababigwanya ngo ntagwanya umuntu w'Imana kubera ko abishatse ariko ko hatabitahuye uwo rero ntimukwiye gufadikanya mu ngeso ziwe zitubaha Imana uramurika ariko nuco mwanka nk'umuvyeyi yego uwo muvukana uko nyene eka uwo ari we wese urashobora kumurika kuko atatahuye mwibuke yuko mu Kristo mu rugendo rwiwe yitandukanije n'abantu bose babana mu gisagara kuko wewe yabonye ko yatahuye ko ubuzima bwiwe buri mu kaga wavuze ni kubashoboye gusoma igitabo cy'ingenzi yego cyane yego murakoze hanyuma rero wewe yaratahuye yuko ahari ari mu gisagara kiri mu kaga natwe iyi si iregera afise akaga irindiriye hari umunsi Yesu azogaruka agacira urubanza abari mu isi aje gutora ishengero rero abamukurikiye nibo bazodugana nawe abandi nabo urumva bazoba bagize ibibazo bazoba basigaye barindiriye igihano c'ivyaha vyabo aha hantu rero yavuga yuko akwiye gutandukana nabo bantu bataramenya iyo turiko turaja bataramenya inzira y'Imana batarumva ivya Yesu ariko atari kubanka ariko kwanka ngo muce karongo abo bantu turakwiye kubakunda gose tukanababwira ijambo ry'Imana ariko ntitwifadikanya nabo ntidukwiye kwifadikanya nabo ngo mvuge ngo ko ari papa wanje ngo nubwo atavyumva ngo yontuma ikintu ca ndagikora hariho abantu barabafata karorero kumvikana nukuvuga wewe wahisemwo gukurikira Imana yego wahisemwo guheba gusenga ibigirwamana mugabo abavyeyi bakavuga bati nta yindi Mana ikwiye gusengwa ngaha kiretse ikintu kumbure bashushanije canke ikindi kintu icyo arico cose kinyuranye n'ivyo twovuga Bibiliya tubwira dukwiye gusenga aho ndumva ko na hantu hakomeye cyane no kuvuga ko abavyeyi bo aba Yesu dusaba guheba no kuvuga n'abantu bakifise ivyo bayoboka ariko twebwe twahisemo inzira y'agakiza twahisemo Yesu Kristo abo bantu rero nubwo twoba tububaha nubwo baba dufite kwijambo mu buryo bwo kubaho umuvyeyi aba gufite kwijambo ashaka kubwira tumbiriza rero ngira ntanga karorero kabi twakunze kubona hari abantu bisha abantu baravuga ngo babishe kubera abantu babakurira bafite kwijambo babibategetse ariko ntibakwiye kubibategeka ngo nuko babumvi ngo nuko babategeka ngo babafise kwijambo kuko ico ni icaha nta muntu rero n'umwe ashobora gukoresha icaha ngo nuko ari umuntu agukurira ngo nuko ari umuntu afise ku burenganzira mu yandi majambo gutandukana nawe ni ukuvuga ngo mwitandukanya mu ngezi izina ry'Imana ivyo ntavyo nkora yego kandi muraza kwankana murankana cyane mugabo wewe wagiye mu murongo w'ivyo Imana igomba ega menye yuko namwe bagenzi muri ko muradukurikirana nagomba ndababwire yuko aya majambo turiko turumviriza n'amajambo vy'ukuri ahwanye n'ivy'iki gihe mu vyo twumviriza mu vyo tubona haba mu kibano canke kw'isi yose ariko birakenewe ko nawe uriko uradukurikirana wiyumvira uti mbega ikibanza Imana ifise mu bugingo bwanje kingana gute mbega ushingira intahe gute Imana haba mu kibano haba ku kazi haba mu bice bitandukanye aho usanzwe ugaragara ni vyiza ko vyiyumvira ko kugira ngo umenye ingene uhimbaza Imana yawe umenye ingene vy'ukuri ugira ikiganza ciza imbere y'Imana twagomba kubashimira
ko mwadukurikiranye, ariko kandi nshimire n'abatumire bacu Merveille na Romaine bashoboye kwitaba bakaduteramisha kuri uno mugoroba. Reka tubabwire ngo naho ubutaha, kandi dusenga Imana kugira ngo nawe ufise ico Imana yakuganirije ugende ugishire mu ngiro. Yesu abahezagire. Mwami Yesu, turagushimiye yuko utugiriye neza kuri uno munsi, ukaba wongeye kutuganiza kuri ano majambo. Fasha umuntu afise ico wamwigishije kugira ngo agishire mu ngiro uzoba ukoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisavye. Amen.